nongeye kubaramutsa mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment. Ikaze kuri mwese. Hano turafise umutumire. Turabona yuko yambaye BOX. Amahoro. Amahoro. Akazina kanyu mwitwa bande? Murakoze cyane. Akazina kanje nitwa Bonfils. Ego. Burya imipira imwe ibiriko ibyandiko. Iyo BOX niyo waguranye n'umupira canke bimeze gute? Murakoze kumbaza ico kibazo. BOX ni ntuze societe nkoreramo ya business online. Ego. Ego. Aha. Komeza utubwire neza ingene BOX niki ikora gute, mukorera he, mukora iki, bizodufasha iki? Murakoze cyane gose. Bo BOX mu majambo aramvuye neza. B ni business. O ni online. Ego. Iyo X nayo X bona sigura sa limit. Sa limit. Hama akanako tivurana ka TV nyene. Ego. Beyond limitation. TV business online. Ego. Ego. Hama rero watubajije ngo mukorera he? Ego. Twebwe dusanze dukorera muri Bikoro. Niho dusanga. Nivo ni kane nimero ni 19 niho dukorera kuko bya misi yose. Ego. Nkaba ndi mu mukozi wa BOX TV. Dusigurire rero BOX ico izokora. BOX TV muri make i BOX TV yerekana ukuntu ukora business online muri make. Ego. Ibyo bintu ikwereka ukora business online uri muhira cyangwa se uri mu kazi ahantu hose uri hose business online irakunda. Ego. Ico gihe ubu ufise clinique muri make ikintu wowe ufise kugira ngo uje muri business online ico ukora si kindi ntago ari ibintu by'igitangaza tu. Ego. Bisaba gusa na amafaranga makenya si menshi bisaba ko ukwinjira muri business. Ego ko ufise amafaranga aho ndiko mvuga ku mukene cyangwa umutunzi bose birabakora ko ntacyo bitwaye n'ukuri. Ego. Murafise aho murafise partenariat n'abandi bantu canke ibindi bigo? Urakoze cyane gose. BOX TV irakorana na Xpaging. Xpaging nawe nyene ni ikora nka business online. Kongera kandi gakora kuvyerekeye amagara, kongera kandi gakora systeme yo kwinjira nka ntuzenya application ya Xpaging uko kwa Facebook, WhatsApp, Instagram, za TikTok zose. Iyo Xpaging nayo nyene irakora nka application. Twumvise ko BOX TV ari business online. Ego. Kenshi ari byo bintu muzovugirako. Ego. Ushobora kuvuga yuko mumaze kuba mufitaniye partenariat na Xpaging. Dusigurire en detail uhereye kuri kimwe, bibiri, bitatu ingene bimeze muri Xpaging. Iyo X ubona Xpaging. X isigura nayo nyene sa limit. Sa limite. Ikaba ikora gute? Tugire ku muriri twumve narya musanzwe mukorana uwo gomba kuza muri Xpaging. Azokura yiki? Azobigenza gute? Azocahe? Urakoze cyane gose. Xpaging nababwiye iri mu mico itatu. Mu mico itatu. Ego. Ushobora kuza ugwaye kivuza. Ego. Ushobora kuza uje ku bwa business. Ego. Bigashoboka. Ushobora no kuba uje kuba umunywanyi wo kuja mu ba actionnaire nko ku bya Facebook, TikTok, Instagram ukaba umunywanyi wa Xpaging naho nyene birakunda. Muba bikora hatatu ku magara ikongira gakora business igakora no kuntu woba umu actionnaire muri business. Ego. Hera kuri application twumve. Urakoze cyane gose. Application ko numvise Xpaging imeze. Application numvise ugomba kuja muri application hari amafaranga bisaba ko winjirayo kandi kuntu bimeze rero. Je ndizera ko benshi turakunda kugenda mu bitaro kandi iyo tugwaye turatanga amafaranga kandi amafaranga tuyatanze nta nyungu, hari nyungu turonka nitwivuza tukaca dutaha. Ego. Nukuvuga rero ugiye muri Xpaging ukinjira. Winjiye hari amafaranga bisaba ukinjira aho umaze gutanga amafaranga ugiye kwivuza uragenda bakagwa produit
kuko ni produit ni miti ni ntuze novuga ko ari ntuze produit nyene kama miti kama nyene tu ibimera yego ntabwo ari chimique no ntabwo ari produit chimique no kuvuga ni bimera no kuvuga rero winjiye ugiye kwivuza nk'ugiye kwivuza urashaka kuca ubu actionnaire ayo mafaranga nyene utanze yego arashaka kuca gufasha ukinjira muri action ukaba mu actionnaire muri iyo expeding muri make niko navuga ku iyo application expeding ndazi ko benshi batabimenyereye batabizi mugabo bazagenda bimenya tu buhoro buhoro nikuvuga iyi application ni kuri yagihageze vraiment yagihageze ico no bizeza cyo kimwe ibintu birizewe ubu ushaka ko yogira icabaza yogenda kuri Bicall nimvoni kane nimero ni 19 nimba yo bafise ikibazo genda kubaza kuri Bicall wodusigurira ku byerekeranye no kuba umu actionnaire ni kugirana ku actionnaire imburamba urusanga navuze mu rurimi kubanyamahanga ku actionnaire ni kuvuga umunyamutahe baswa umunyamutahe gwashira umutahe muri iyo application ego canke mu kintu runaka ni kuvuga ico kintu nicagira ico cyungutse nawe utegeza kuzoshikirwa ni nk'abandi nk'akarorero bagira imitahe baterera bashira mu isoko nkuru ya Bujumbura uragize tunyubutsa reka ndabakarorero nk'abantu batanze amafaranga basize mu imitahe isoko ya Bujumbura murabizi ko igira ikogwe kabisa bavuga ko ishobora kuzoba ya kabiri cyangwa ya gatatu muri East Africa Community no bameshe canke nivyo ndamaze kuvyumva kujya urazi ko ari abantu benshi bagiye barashirayo imitahe yabo no kuvuga irya soko niyubakwa igatangura gukora bazoca baragira gute baronka amafaranga kuko bagize icyo bagira gute baterereye kuko n'umurimyi ararima akagira gute akimbura nuko rero iyo ntuze no kubwira imeze kuba umactionnaire no kuvuga no gufata umutahe canke se amafaranga ugashira mu kintu runaka icyo kintu rero kimaze kuvyaza umusaruro nawe no kuvuga nawe hazogera igihe nawe utangura gushikirwa buri munsi nukuvuga bazo bafise agahembo baronka buri munsi abactionnaire urumva ko ari abantu babasho umutahe mu kintu kigeze gutangura kubyazwa umusaruro ugacuronka buri munsi canke buri kwezi iyo rero ni application iyo ni application uce rero tubwira ingene bigenda application urazi ko iri muri telefone canke muri iPhone Android ukuntu bigenda urakoze cyane gose mbo ku bantu bafise amatelefone za Android zinovuga izi telefone zisanzwe mbo ugiye kuri Play Store ukandika X ama paging gusa ntugitandukanye usanga bagwaye ibintu byinshi by'ama X ukifatanya X cyangwa X ukacandika paging acha bayiguha aho ukaca uyiterisharije amaze kuyiterisharija igiye mu telefone rero ndiko mvuga ku Android sindaja ku iPhone cyangwa izindi telefone nini ndiko mvuga ku Android umaze kuyiterisharija ikaja mu telefone uko dusanzwe tumenya application on terisharije ukaja mu ukayishira mu telefone wishyira muri telefone imaze kujayo rero uca winjira muri application ufyonda umaze kwinjira mbo abarakwereka etape ya mbere bakwereka ahantu ho kuzuza woshira inimero yawe kujya babigenza no kuyandi bisanzwe kujya kwa Facebook nyene none ubizi ko bakwereka inimero yawe bakode cyangwa email kugomba kujya kwa email nyene n'ahantu ushira code nimero za telefone ni kujya nyene kujanye nibisanzwe nagitangaza kiri mu meshe hanyuma uhejeje imaze gufunguka cyo bigenda gute aho maze gufungura ukinjira indani maze kwinjira rero indani barakwereka ahantu ushira nimero zawe barakwereka ahantu ushira nimero yawe izina ryawe ukoresha sivyo bakungira bakwereka ahantu wogira gute woshira Gmail yawe umaze gushira ahantu ha Gmail yawe ukandika Gmail yawe hari n'abantu bacha bakwereka wandika code yawe cyangwa se mode pass byose biragira mode pass katufyonda maze gufyonda nukuvuga aho nta kindi kiba gisigaje bacha bakwereka ahantu uzuriza ushira profile yawe basi rero twinjiye indani tumaze kwinjira indani rero ikikora gute uko gukora man
iyo application je sinzi ingene imeze iyo application ni gitangaza nasanze irimo application zitatu kandi dukoresha ngaha mu Burundi tumenye dukoresha ikora nka Facebook igakora nka WhatsApp ndakubwiye urungitse ijwi rigenda neza nta guteba ijwi riragenda ikora nka WhatsApp nkora babwiye igakora nka ntuze nka TikTok gashira kwa amafoto urashira ko video gashira ko video indani muri Xpaging ego muramenyereye yuko WhatsApp ari kurungika audio ukarungika na foto na video karungika mugindani muri Xpaging watubwiye ko ushobora kubikayo ama video n'abandi bakayabona cyane gose ego ushobora kubika ama video usama video gusa ni foto urashirayo yego ukongera ukanaposting ivyo ushaka byose ntacyo bitwaye iyo application kuri imeze neza ni application imwe mugarimwe ama application atatu dukoresha nga rero nk'abantu bafite ama telefone abantu usanga bafite ama telefone ugasanga ni mato asize muri application telefone yuzura mugakoresha Xpaging nubwo utokoresha Facebook nubwo utokoresha WhatsApp nubwo utokoresha TikTok kuko byo byose biri mu application imwe ya Xpaging urakoze neza cyane tugende kuri etape ya kabiri mu byerekeranye n'ingene iyo business umuntu ayinjiramwo ama etape ego urakoze cyane gose iyo business kuyinjiramwo nababwiye yaba ufise amafaranga menshi ndiko mvuga ku babosi cyangwa basanzwe bari hasi gatoya hasi muri make ego abo bose birashoboka icyo bisaba sikindi wo uragenda umaze kugenda utwaye amafaranga muri make amafaranga kwanza kugira ubimenye neza ushitseyo muramanza kwanza mukagira ikiganiro kuko abantu bakabasigurira babaza amafaranga ubufise bakagusigurira bakakubaza ukuntu wowe ushaka ko business mu ikora nimufise menshi mukagira ko muyaga nimufise make mukagira ico muyaga ikiza gusa nuko je no bizeza nuko byo bavyiza no kuri muyinjiye mu hakirikari kuko benshi ndibuka TikTok barababwira yuko boshiramo imitaha abantu ndazi ntibabyumve abantu turagoye ukumva ngije gusa mu rusaku muri Afrika ababikoze bagashiramo imitaha bagashiramo muri aba boss rero je cyo ndiko ndasaba nk'umuntu yo bari karanyumviriza ari karadukurikirana ngaha byo bavyiza ko yo kwinjira hakirikari bigikunda agashiramo iyo mitahe yiyo aho rero cyabo mutunzi cyangwa bose nta utoje kiyigwa kuko iyi muzenya application ya Xpaging yaje hageze uko nuvuga bagashiramo imitahe bamaze gushiramo imitahe rero hama iyi application byukuri ni atangura gukora neza nkuko bikenewe babantu harakajambo ntavuze nukuvuga iyi application hariyo abanywanyi ikeneye abayusers nuvuga abayusers abayikoresha hari gitigiri bashaka ko cyoshika byo bavyiza ko nabivugira ngaha kuri TV byo bavyiza ko abo bantu boshika muyishikira ahantu bagashika hama subira ubibutse ndabisubiyemo kandi aho hantu si kure ninganyere mu gisagara aho kuri Bikoro ni nivo ya kane Bikoro rero iramaja hehe Bikoro irabana n'urusengero rw'Abaorthodox ubwo ruri juste hepfo kuri rya barabara rya ntuze stade urabibona hanyuma wurutse bisi uva mu Gasenyi noneho zo muri Noro urazi kuca kuri rya rompo ya Bangkok ugacuca iruhande ya ambassade y'u Rwanda RDC ni avenue de la RDC ugacushikira ahantu bavuga ngo twurukirize kuri Bikoro ucurabi buryo nimbuzananye bisi ziva Gasenyi hariya hose reka ndabizenze neza rero ndahabahe neza nizere ko muzi kwamoza ntimuhazi none kwamoza bashobora kuba bataha ntacyo noneho ufata ko ari mu micungararo ya nde ya Orthodox hamwe na n'ikibuga intwari
stade Intwari ni ruhande ya AST cyane gose ruhande ya AST nawo shika hajya ukabaza kuri Bikoro gusa Bikoro none hinzu ucuyibona usuyibona kuko ni inzu ni gorofa ndende ni inzu ndende cyane ego navuze rero ko inivo ari ya kane ama inimero ni 19 nimero 19 muraho ikaze muzoze nukuri turabakunda cyane reka tube turagushimira bon fils ego ndabashimiye nanje cyane gose ko je rero nagomba ndakwite Fiston nacho bitwaye ego Imana ikomeze guhezagira yego murakoze namwe okay merci ya Dunda Entertainment iri kumwe na BOX kuko nimwe twatumiye no munsi murakoze